Ndabaye mwiriwe namwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimire wowe wese umaze gukora subscribe kuri no channel. Sinokwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. Birashuka sanga uri mushasha. Reka tugusabe gukora sabone kuri no channel kugira ngo bizokwame bikorohera kuronka notification izina ziriya. Ino munsi nkene ko tuyaga ku gisata c'ingenzi mu Burundi. Murabizi yuko mu Burundi ari gihugu gikunda gutembererwa, hariho na benshi bifuza kugitemberera ariko bakaca batinya umutekano muke uba uri mu gihugu. Umutekano muke si kuvuga ngo nuko haba hari intambara, oya ni vya bindi nyene usanga rimwe na rimwe abariko bagenda batembera muri ico gihugu usanga bafatwa nabi na bamwe mu nzego z'umutekano. Ico gisata c'ingenzi ni kimwe mu bisata ngaha mu gihugu c'u Burundi tutubahiriza. Nivyo nkene ko tuyagako. Burya mu gisata c'ingenzi icambere na mbere kugira gisata c'ingenzi kiteze imbere igihugu, kuko ari ibihugu byinshi kwisi byinjiza amamiliyaridi y'amadolari ku mwaka bivuye mu gisata c'ingenzi. Bivahe niki? Ico gihugu cyambere na mbere ni nyabagendwa. Ica kabiri nta muntu yirirwa arabajyagagura. Ica gatatu nibibagora communication. Muriko muntahura ati bigenda gute no ngaha mu Burundi kugira vyogenda gute ngaha mu Burundi kugira igisata c'ingenzi cinjiza amafaranga menshi. Avaye ko tuduga kuri yo subject reka tumaye tugenda ukarorero ku gihugu kimwe gikenye mu bihugu byo muri Aziya, igihugu bita Philippines. Igihugu bita Philippines ni kimwe mu bihugu byinjiza amamiliyaridi ngo arenga 30 y'amafaranga y'amadolari mu mwaka. Muriko muntahura amamiliyoni arenga 30 y'amadolari mu kiringo kimwe c'umwaka gusa. Atakintu na kimwe cinzizemwo ari kubaha no kubahiriza amategeko y'abagenzi, bikaca bituma ico gihugu abantu benshi bagihurumbira, ingenzi nyinshi zigihurumbira, kandi ni kimwe mu bihugu bitembererwa cyane mu bihugu byo muri Aziya. Mu Burundi none ingenzi zifatwa gute canke zohatemberera gute zikahateza imbere gute tukaba nk'ivyo bindi bihugu? Icambere na mbere mu gisata c'ingenzi mu Burundi ikintu maze kubona, sinzi uko namwe mumaze kukibona, bashiramwe abantu batazi ivyo barimo. Tuvuze abantu batazi ivyo barimo, nibaza hariho benshi batabitahura ivyo mbashatse kuvuga. Nukuvuga abantu batazi ivyo barimo, icambere na mbere gushira umuntu mu gisata c'ingenzi atazi indimi nka zitatu: Icongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Izo ndimi zitatu kacumushira umuntu mu gisata c'ingenzi ugasanga ni buri aramutse avuga Gaswahili gatoyi nako n'Agafaransa gatoyi, ariko tukibagira yuko Icongereza ari kimwe mu ndimi, niko rurimi rwa mbere kwisi ruvugwa cyane kwisi yose, ariko tukaca tugisiga inyuma ugasanga tugumiza imbere vya bintu by'Igifaransa, zandi musanga zirimo amakode, zandi musanga zivugwa na twebwe nyene abakongomani n'abasenegal, nabo nyene hari ibihugu byinshi biriko birava inyuma y'ugo rurimi. Muriko muntaho aho rero mu gihe ungenzi itembereye muri parike cyangwa muri ico gihugu ikaca iguma ihura n'abantu bavuga Igifaransa, narijya abagenzi benshi batembera mu bihugu usanga ari benshi bavuga indimi z'icongereza. Mu gihe ashitse muri ico gihugu yagasanga mu bamivugira Igifaransa gusa, aha basa n'uwazimiye, nta byinshi, nta hagarara umwanya munini, kubera icambere na mbere nta muntu numwe aza gushobora kuronka ngo yage. Muriko muntahura nta muntu ashobora kuronka ngo amutembereze, ngo amusigurire neza, ngo abitahure. Muriko muntahura. Icya kabiri, igisata c'ingenzi hari abantu benshi baconona ngaha mu gihugu, aho usanga abapolisi bamwe baburagiza bariko birenganira b'ingenzi, ugasanga bariko bafata nabi, babaza ibibazo bitabaho. Ego guhagarika umuntu kugira umubazi kimugenza si bibi, ariko uburyo umuhagarikamo ugasanga umuntu yashucuka menga yariye, urumva isura yahengamye yanutse, ukamenga ari umumbati w'ikivumuvumu. Bijya bintu ntaba ari byo.
umenga ugasanga washuye umuntu ntimuzinanye naco yigeza gutwara naho muzohurira muri aho nyene bikasha bihere ukaca umenga wari umumbati w'igipira wakururiye uko mubaza ibintu bitabaho yamaze gusigura agenda umuturiste maze ugenda ibihugu nibi hanya no guza dukurikirana izindi mbuga tukaraba kundi ibindi bihugu bitrita abanyagihugu canke ingenzi navyo biri très important. Urumva rero mu bisata cyane cyane by'abapolisi bamwe bakunda guhagarara ku mabarabara eka n'abandi usanga bakora muri bijya bisata byegereye ahantu hasanzwe hakunda gutemberera ingenzi, barakwiye kuza bisuzuma. Ica gatatu, mbega mu Burundi aba ingenzi zohaza gute mu gihe ibisata biriya bisata hari ahantu abantu baba bakwiye kuza gutemberera hatari bien organisé. Ibisata bimwe bimwe ibihugu bimwe byamaze gutera imbere usanga ibihugu by'ingenzi bibanza ingenzi zikunda gutemberamwo baramaze kuvyorganiza neza ku buryo umuntu agiye hariya muri biriya bice haba hariyo amaba hagufi, haba hariho amahotel hagufi, haba hariho utuntu turyoshe, haba hariho ibindi bikoko bitamenyerewe. Apana umuntu kwama aza kuraba ingwe, umuntu kwama aza kuraba inkende nayo mashepanze, oya nozoze muronde ibindi bikoko bitegwa. Inzovu n'igikoko kimwe mu bikoko bikunda kurabwa n'abantu benshi kandi kwisi kandi byinjiza amafaranga menshi. Ngaha mu Burundi inzovu numvise ngo zari zarahungishijwe niba hari 60 na kangahe zigenda muri Kongo muri Kenya Prito bazikabishize n'inka bagumana za nzovu ntawe uzi yuko zumbuse zaravyaye kandi zapfuye bazikabishize n'inka ababizanira ya amafirizone nta munyagihugu numwe azokwigera yinjiriza azokwinjiriza nyene kuye kuzakira izo nka. Ngira muravyibuka umenga hari mu myaka 2021 aho nyakubaha umukuru w'igihugu yagenda mu gihugu ca Kenya agiye byaba bisa nko guhabuza inzovu bigeze kuba batwara bahungishize mu bihe by'intambara. Bamuhaye umenga zari inka z'amafirizone navyo nzi neza cyane ariko yari muri iyo sense muzo mugende muri post zageze acana ko mu myaka 2020 na 2021 muzogenda kubibona. No kuvuga rero harakwiye kuronderwa ibindi bikoko usanga bihurumbirwa cyane. Apana umuntu agiye ngahe Bujumbura ngo ashike kuri musée vivu usange hariyo za sato za nkende za mafu nizo ngona nta bindi. Ingona nta gihugu na kimwe zitarimo ariko inzovu nubwo mwokagura gato mukagashiramo amafaranga menshi. Anga mu gihugu cyacu nta majirafa ariyo. Abanyagihugu abaturiste benshi igikoko ca mbere bazi muri Afrika ari nka Diamond mu bihugu by'iwabo ni giraffe. Urumva imisumbarembo. Numva hari wacu naho ntavyo boharaba. No kuvuga rero muri ubwo buryo leta yihenze ikorganiza igashiraho cyambere na mbere abakozi bazi indimi zose bashobora gusigurira ingenzi zigatahura kandi bafise ya sweet talks. Hari umuntu ushobora gusanga muri ko muvugana yuguru seri proud afise n'amajambo aryoshe ingenzi kavaho inezerewe. Hama ikibazo ca security hama bagatunganya ibibanza neza vy'ingenzi ntaco buza neza na neza yuko igihugu cyacu naco kiba nk'ibindi bihugu kikinjiza amafaranga menshi. Reka twega nuko twamaze kwishiramo mu mutwe yuko amafaranga yose azokwinjirira mu butare. Oya si ivyo. Igisata c'ingenzi ndabisubiyemwo muri Aziya mu gihugu ca Philippines cinjiza amafaranga arenga miliyoni 30 z'ama dolari. Urumva amafaranga menshi mu Marundi 30 million dolari. Navuze miliyari miliyoni ya miliyari 30 z'amadolari na amafaranga menshi mu mafaranga y'Amarundi. Hama ikindi naco novuga ku bibuga vy'indege. Reka duheze kuri ico kintu kibuga c'indege. Ukibuga c'indege hariho abantu bamwe usanga bakunda gusaba amafaranga ku bantu baba bavuye hanze baba étranger usanga ngo ncorera ngo biki. Icambere na mbere umuntu acabona neza abantu tugiyemwo batangwe kutucoresha uyoreka kukwiba tango gucoresha amafaranga utamubikije kandi ari ku kazi uyoreka kukugurisha uyamwimye.
ivyo ni bimwe rero bice bituma abantu batinya amubona ingenzi z'iwacu mu Burundi ingenzi zitaza nuko bamaze kubona iyo mico kusanga abapolisi bafata nabi canke bataronka abantu baba explica neza bataronka ibibanza biteguye neza bagenda gutemberamwo bataba free ngo bisanzure urumva urabona Aisha Speed yarakase yavuye muri EAC yatembeye mu bihugu bingahe gusuminga atembeye mu bihugu bitatu yavuye mu Rwanda yavuye muri Zambia acagenda mu Rwanda acaba mu Rwanda acagenda muri Kenya acaba muri Kenya agenda muri Ethiopia byabonetse yuko umenga haramunezereye cyane bivanye n'ukuntu bamwakiriye canke yabonye ukuntu ibintu byaho byoroganije kasi kuvuga ngo Ethiopia ngo nuko bavuga icyongereza byahatari gusumba mu Burundi oya siko bimeze reka rero twiga ukuntu twoza twatita ingenzi mbere byonatuma igihugu cyacu giteye imbere tucishize muri ico gisata tugasaba inzego zijejwe ivyo bintu zigazose za visit Burundi bagashiramwe abantu elifo yuko hajamwe abantu kuburyo haje umuntu wari wese icongereza cyacu cyose yovuga umuntu akashobora kugira communication nabo akakomunikana nabo hariho abana benshi bize amalange bavuga icongereza ciza n'abana benshi babaye muri diaspora babaho ivyo bisata bareke kuraba inimero z'amafaranga babaho ivyo bisata babikoreremwo nyene nk'abantu bavyigiye ba professionnel urumva nuko nyene murakoze cyane birashuka ugasanga nawe urafite iciyumviro ukeneye guterera muri no video reka nagusabe utere iciyumviro cy'iwawe natwe twagishima comment iruguruye ni kubwanyu mbega murabona yuko igisata c'ingenzi mu Burundi gitobekaye muhora mubona yuko hariho ingenzi nyinshi zifatwa nabi mu Burundi muhora mubona yuko hariho vyinshi bikenye byotuma ingenzi zihurumbirwa murabona yuko boyizamo ibindi bikoko bikomakomeye nk'amajirafe n'amaerefa bagafuma babigura hama bakabinjishira ku bitaka bw'u Burundi bikazorondoka hama mbere ingenzi zikazobihurumbira notebye erefa uyiguze ukayishira mu gihugu nubwo yomara imyaka 10 ariko inyuma y'iyo myaka cyangwa imyaka 5 itaravyara inyuma y'iyo myaka izo imaze kwinjiza amafaranga menshi cyane igihugu kizoba cyamaze kubona akunguko kayo murakoze cyane reka nshimire wowe wese wakurikiranye ino video kuva ku ntango gushika ku mpera love you so much appreciate drop your comment in the comment section god bless you.